Ravel eka mbere hariyo n'undi mukobwa ariko arabikora neza yitwa Gina. Iyo ni imwe mu mafilime nanjye mushobora kuraba kuva hariya muri Rio Films, aho ni kwa Nsoro canke mu kintu kibumbiye mu citwa Burundi Film Academy. Bari bafise yahavuye atera intambwe nyuma y'igihe kinini abantu bavuga bati bino bintu bishobora kuba atari byo, bishobora kuba ari film, bishobora kuba ari bimwe by'abasare byateye by'amabase, ariko birangira ateye ku mukono, atera igikumwe ku masezerano, yemeza isi yuko ibyo arimwo atari ninde, nta nubwo ari bicuba baba bariko barakina, ahubwo yuko urukundo rwiwe nuno musore namba turi umugabo witwa Kezimana Noraske benshi bazi ku gatazirano ka Ntare 6 ashobora kuba ari urukundo rwa nyako, kukabe nkako baraye bagwemanze neza na neza, mukaba mwaraye mubonye ibirori byabo by'ubugeni, ivyo bita mariage mu rundi rurimi ni mariage, urugendo yerekeza mu mahanga. Ariko sinibaza yuko yagiye mimi sinibaza yuko yagiye muri ino ndwi, yafashe urugendo mu ndwi ikurikirana niyi, ariko impamvu tuba tumugarukanye nukubera ko benshi mwagiye mutwandikira mutubwira ati tubahe amakuru yiwe uburyo amerewe, tubabwire neza na neza ahantu yoba ari. Niyo mpamvu mimi twamugarukanye mu nk'umuntu uje bwaronye bimwe mu bintu byakoze abantu ku mutima, tunagafisa hano kuri Fresh TV. Mugende mwangare mukiyibutse murabe ingabire imuri no mukobwa, uretse gukina uno ni n'umuntu afisa izindi ngabire nyinshi cyane, harimo zino zisa no kuvuga amazina, gutaka nk'umuntu afise n'ikirundi gitaka. To progress. Special driver. Special driver. Hello everybody, everywhere you are. Twizere yuko mumeze neza aho muri hose, twari dukumburanye for real. Nizera yuko ari nakaryo keza ko gushitsa bimwe mu byo mwagiye muransaba, ariko sindana nabikoze kubwo kugira ngo mboneke oya, ahubwo no kubera ko twamaze kubazanira ikiganiro gishasha, atakundi kuntu tuteza kugikora ataruku nyene. Mwatangiye mu vyumva ngo special driver, special driver, special driver. Ni special driver of course. Yanka byakunda kino muzo gikunda. Ni kiganiro tugiye kuza tubahereza ku munsi wa mbere ku masaha ariyo yose, ariko kigasohoka ku munsi wa mbere tubabwira amakuru aba yararanze indwi iba irangiye. Of course mumaze kutumenyera, ino ni Fresh TV 257. Je nitwa Dico the son of God of love aka Dico. Twizera yuko mushimishwa n'ibiganiro tubashikiriza byanka byakunda, niyo mpamvu akenshi namana babwiye ijambo ngo dukeneye ivyumviro byanyu turavyubaha, ivyumviro byanyu ningira kamaro, kubera ko umuntu ashobora kuguma akora ikintu abagihereza agasanga ntabwo kibashika kunyota, kandi bobo bari bafise ibindi biyumvira yuko ashobora gukora canke ivyo bintu akabikora mu bundi buryo bashaka. Muri no special driver rero nkuko niko ndababwira, nzoba mpari ndabahereza amakuru yaranze indwi, ariko rimwe na rimwe nifashishe canke niyambaze umusesanguzi wo bita umwanaliste mu gifaransa. Ngira ko ndanakosora kano kantu, hari abantu nigeze kuvuga ijambo umusesanguzi barifata nko menga si ijambo ry'ikirundi. Ijambo umusesanguzi ni ijambo ry'ikirundi ijana kwijana, rivuye muri vuga gusesa nako ni nko kurondeza ikintu, uronderamo ikintu gishasha canke ikintu cari cinyegeje, canke se ukarondeza ushaka gushira ikindi kintu hanze kiboneka canke gishasha kitari bwabeho. Ijambo rero gusesa ijambo umusesanguzi nituze turife, namwe munarondeze muraza gusanga yuko ari kirundi. Rero nzoza nifashisha umusesanguzi rimwe na rimwe atuyagira, atubwira ati amakuru ndayabona uku nuku, tukazohora tukibashikiriza ku munsi wa mbere nabibabwiye atagihindutse, kugira tubabwira amakuru aba yaranze indwi, hanyuma binadutegura kwinjira mu yindi ndwi tuba tugiye kwinjiramwo. Inyuma yanje mariko ndabifashwa n'umuhungu wanje yitwa Prince Keys, niwe ariko arakora amateka nkaya. Ubona yuko indwi
iheze amakuru yari menshi cyane ariko je ndaza kuyavuga nihuse novuga ndayavunagura nkuko nako ndabibabwira. Today ndabafitiye special guest in a special driver. Mukanya ndazana umwe mu basesanguzi b'abahinga yitwa Nyama Pro araba ari hano. Nukuri kw'Imana ndabasabye tuze kugumana hagufi. Nyama mwarimu mukumbuye araza kutuyagira ibintu byinshi cyane, ninzira yuko muza kubikunda. Ino ni part 1, ugiheza kuyiraba uhita utegereza mu kanya gato ya part 2. Nyama Pro araza kuba ariko arayatubwira ari menshi cyane. Indwi yaheze ikindi nobabwira tugekora cyane muri filime nkuko byahora, ariko mu nyuma tuzonahindura gato tuvuga amakuru y'abaririmbyi, tuzana abaririmbyi, tuzane basimbizi wase mavumba naho nyene umusesanguza ababizi n'abandi benshi kugira entertainment muyironke mu buryo bwose bwagutse, ntitugume mu kintu kimwe. Mu nkundire nyaruka cyane mu makuru yaranze indwi muri filme. Ino ndwi nkuko bisanzwe harasohotse films nyinshi, harimwo ino yuno muhungu yitwa Top Boy twabazaniye mu misi heze, ushatse mwite River Boy canke Happy River. Nyuma y'igihe kinini akubita abantu imizika, akubita abantu indirimbo, bari baramubwiye bati turakeneye no kongera kukubona muri movie nk'umwe mu bantu novuga batangiye guhumura babikoze kera. River Boy rero mwabivuze rimwe avyumva kabiri, akaba yamaze gusohora filme yise Umunsi Mubi. Munyaruke mugende muyirabe, irikiramara iminsi kuri YouTube channel ya Happy River hot, niho mushobora usanga ino filme. Ni filme nayo ikiri nshasha mushobora kuraba kandi atawudeha kuvuga yuko imeze neza, imwe mu mafilme yabonye ifise n'amasanamu meza cyane. Nawe nyene ni igikorwa casohotse inondwe. Uwitwa Yvette Diamante ni umukinyi mushasha avuye kwiga muri BFA, ni yari yakujya kwa Nsoro kuva muri BMC, afise ikintu citwa BMC. Nyuma yo kumara igihe kinini ariko arakora filme yitwa Icirore, n'urukurikirane canke Icirore series. Yamaze gutangura filme yiwe yise Igihe, eka mbere ubu tuvugana bakaba bageze kuri part 2 canke igice ca kabiri, ubona yuko naco casohotse. Iyo nayo nimwe mu mafilme mushobora kuza kuraba yasohotse ino ndwi. Mu ndwi yakurikirana niyi muri warubizi bari bamenyesheje yuko filme yabo rugiye rushatse igice c'icenda kitaza kuboneka, ariko ino ndwi twaheze bahavuye babikonsora filme yabo irasohoka. Igice c'icenda kiriko ni kuri warubizi movies, mugende muyirabe. Imwe mu mafilme ariko arakundwa, imwe mu mafilme ariko aravugisha abantu, harimo abakinyi b'abahinga nk'uwitwa Ediken, harimo umusore wanje Izo Chris, hariyo n'umukobwa wanje Kadora Ver, eka mbere hariyo n'undi mukobwa ariko arabikora neza yitwa Gina. Iyo ni imwe mu mafilme nanyo mushobora kuraba kuva hariya muri iriyo films, aho ni kwa Nsoro canke mu kintu kibumbiye mu citwa Burundi Film Academy. Bari bafise filme yitwa Nsoro, of course Nsoro the Hero. Murabizi yuko ari filme ikunze kuvuga ko ibintu byinshi ngo irateba gusohoka, abafana bakunda kugaruka ko, ariko ari particular muzanye nabisigura bikuye yuko ama action movies na mafilme abagoye gukora afata umwanya munini, ariyo mpamvu rimwe na rimwe mutayironkera igihe. Ariko kandi ino ndwi yaheze season 2 ya Nsoro the Hero episode ya 10 yarasohotse. Ubona yuko iri kirarabwa, nimba utarayiraba uri kuracerwa cyane, munyarukireyo muyirabe. Mu ndwi twarangije uwitwa Mimi Mirey yarafashe urugendo yerekeza mu mahanga, ariko sinibaza yuko yagiye Mimi, sinibaza yuko yagiye muri ino ndwi. Yafashe urugendo mu ndwi ikurikirana niyi, ariko impamvu tuba tumugarukanye nukubera ko benshi mwagiye mutwandikira mutubwira ati tubahe amakuru yiwe, uburyo amerewe, tubabwire neza na neza ahantu yoba ari. Niyo mpamvu Mimi twamugarukanye mu nk'umuntu uje bwaronke akanya ko kubaganiriza neza. Ni Mimi novuga ngo ahari ntiyahagize ibanga cyane, nta nubwo hari banga. Turaza kumuhamagara mu mwanya uri imbere dukorana ikiganiro kinini, atubwire ari mu biki, ahugiye mu biki, agiye kubaha iki, ari mu kihe gihugu, ese azogaruka canke azogumana. Niyo mpamvu muza kumenya amakuru yiwe, ariko nkuko muri ko murabibona tunabibutsa mwarabibonye na hano kuri Fresh yarafashe urugendo yerekeza mu mahanga. Ico nabandi babwira byo co nuko ari urugendo ugwakazi muri ya ntumbero yo kubananye twagura filme how can I say sector canke industry ya movie muri 257 bandanye yabo. Urazi yuko ntivyo tutagiye turonka abakinyi bashobora gusohoka bagakora ama collaboration hirya no hino. Nico cajanye Mimi, ariko abamukumbuye muraza kumenya amakuru yiwe yisanzuye canke yaguse mu mwanya atari munini cane.
munambabarire abantu bose b'igitsina gore canke abakenyezi kuba natanguye ntabatasha kuno ni ukwezi kwanyu. Mubona yuko n'ibirori byari bimeze neza itariki 8 z'ukwa gatatu. Ni bijya biraza no kubandanya kuno kwezi kose bakwitiriye umukenyezi, isi nzima iravyobahekana vyobaheriza niko vyagenze. Impamvu mvuze uko nuko umukobwa mwamenye yitwa Liz Belize muri filme Umupfakazi, umwe mu bakobwa banahuye n'umugabo yitwa Dr. Vlove, banahurira muri sene barakinana mu Mupfakazi. Abayiravye muca muvyibuka anywa ibitabi byinshi cyane akaze, muca mumubona. Uno mukobwa yitwa Liz Belize anafise n'amafilme yonanye ariko arakora, yarashimiwe na His Excellence nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Uno mukobwa ari mu baronse agashimwe ni hariya Igitega mu birori byariko biraba, ni itariki twavuga itariki 8 z'ukwa gatatu. Murabizi yuko ari umunsi mpuzamakungu w'umukenyezi. Liz Belize yarashimiwe nk'umukenyezi yakoze ivyananiye I'm sorry, ntabwo ari ivyananiye abagabo, ahubwo yakoze ibikorwa by'abagabo, ibikorwa abakenyezi usanga batinya, ariko wewe arabitinyuka aravyiga kugeza igihe aciye mu maso yanye n'icubahiro aja ku rutonde rw'abazoshimirwa nako bamaze gushimirwa kwa rino gerekerezo twamaze kuvuga. Ku batabizi muri ko manayibona no ku masanamu, uno Belize umukinyi wa film ariko no musirikare ibonekamo cyane ko ivyo bindi bikorwa, akaba atwara bino bimashini muri rw'igifaransa bita pokle canke pelasheni. Ni imashini ikora amabarabara ikongera igapakira amakamyo, irarima imisozi ikayishira hasi. Iyo niyo mashini atwara. Ni igikorwa novuga gikomeye cyane, n'abagabo atari bose bopfa kukibonamwo, kabone nubwo bari abashoferi b'injyamunyu canke aba driver, nubwo bari aba special driver nk'uko ikiganiro citwa. Si we wenyene kuko na Ruvera Muhimbare yari yashitse mu ntara ya Gitega nawe nyene yarashimiwe nk'umwe mu bantu bariko barakora neza cyane. Ubona yuko n'ikintu cyitwa Wema Entertainment hejuru cyane gisata ca gospel, umugabo yitwa Nyama ariyo bariko barakora na ntaryo bakora hasi hejuru kugira ibikorwa bibandanye bigenda neza. Kuri rino genekerezo nyene rya 8 ntwarante, umukobwa yitwa Kadora Vere, umwe mu bakobwa bakunze cyane, yaratangaje yongera ashimisha abakenyezi imbere n'abagabo, kuko murazi tuvuze umukenyezi abaro n'umugabo ku ruhande ategereza kuba afashe mu mugongo uwo muntu. Nyuma yuko Kadora Vere yakoze ico twokwita nk'icivugo canke amajambo yashikirije akubiye mu kavideo ataka umukenyezi, bimwe mu bintu vyakoze abantu ku mutima, tunagafise hano kuri Fresh TV. Mugende mwangere mukiyibutse murabe ingabire imuri no mukobwa, uretse gukina uno ni n'umuntu afisa izindi ngabire nyinshi cyane, harimo zino zisa no kuvuga amazina, gutaka nk'umuntu afise n'ikirundi gitangaje. Of course ashobora kuba nazi kuririmba, ababikiye byinshi navyo nyene muzobimenya. Mu yandi makuru yavuzwe tutosiga inyuma, mwariko muri bazataya kutavuze, ni umukinyi wa filme nawe nyene afise izina rinini hano muri Uja Movies canke Burundi Award, ni Uwimana Vaccine Fanira Vine. Yahavuye atera intambwe nyuma y'igihe kinini abantu bavuga bati bino bintu bishobora kuba atari byo, bishobora kuba ari film, bishobora kuba ari bimwe by'abastar byateye by'amabase, ariko birangira ateye ku mukono, atera igikumwe ku masezerano, yemeza isi yuko ivyo arimwo atari ninde, nta nubwo ari bicuba baba bariko barakina, ahubwo yuko urukundo rwiwe nuno musore namba turi umugabo yitwa Kezimana Noraske, benshi bazi ku gatazirano ka Ntare 6, ashobora kuba ari urukundo rwa nyako, kukabe nkako baraye bagwemanze neza na neza. Mukaba mwaraye mubonye ibirori vyabo vy'ubugeni, ivyo bita mariage mu rundi rurimi. Ni mariage yavugishije abantu, yarindiranywe n'abantu benshi, ubona yuko yitabwe n'abantu benshi cyane ku rugero rukomeye. Harimo abakinyi ba filme bari basidukanye niyo nka, harimo aba legend nka ba Mugisha, haraje aba Amede bose niho bari abitwa ba Sami Bale, narabonye Rey niho yarari, abakobwa bitwa ba Sandra Bashasha, umukobwa yitwa Jeje Anita hava yakigwa mu kanya no kuri Fresh TV atuyagere byinshi. Hariho Queen Manirakiza nawe nyene niho yarari, abandi ni bande n'abakinyi benshi ba filme nagenda habona bari bahari, bona yuko bari baje gushigikira ari benshi gose. Bamwe bo mu banyamuryango bafanira Vino, of course mwana wabo nyavukanye bari baberewe cyane muri Black and Black,
bimeze neza cyane, ariko kandi ni ubukwe bwatangaje abantu. Tumwe mu tuntu twokwita tw'utubijya ni ubukwe ata abantu bitwa abadofe n'abadofine bari barimwo. Kumbura abasesanguzi baraza kubitubwira ko cyane batubwira nimba bibaho, nimba byo kwitwa gasembwa canke akantu kakabijya. Ni ubukwe bwatanguye burimwo imvura nyinshi, kuko nka Fresh TV ko hageze turi ku rushengero ahantu hambere haza kubera imihezagiro, byari bitegekanijwe yuko isaha 8 baza kuba bahageze, ariko ko bw'imvura nyinshi n'ubundi bugeni bariko barahezagira mbere yaho, bahavuye bahashika neza na neza igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo. Mwarabibonye bariko barinjira, ariko kandi burya ngo imvura n'umugisha niko biri mu mico y'ikirundi, ni nako bizwi. Ntibyahuje yuko urubanza rubandanye. Ubona yuko umusore cyangwa umugabo Noraske yararyohewe cyane, afise akamwemwe kenshi, ubona yuko yari yishimiye uno mugeni wiwe baraye babanye akaramata. Uwimana Vaccine mweshi mwamenye nka Fani Ravini. Ibirori byarabandanije, of course saa 10 zagiye kugera, bamaze gufata amafoto nk'abasirimu canke abastari bacigaze kubanza bakifotoza. Menshi muzogenda muyabona canke no mu yandi ma projet yabo. Ibirori birabandanye kugeza aho byabereye muri sare, ubona yuko byari bimeze neza. Je nakunze cyane umurisho w'ingoma wari uhari. Nkunda itaranto idasanzwe y'umwana akiri muto, nahabonye avuza ingoma atamba ata contrata irimwo. Umwana yanejereje abantu bose bahari, baravuga ati wow, bino ni ibintu byiza, ni ibintu by'igiciro. Ibirori birabandanya, abakinyi ba filime ngo navuze barashigikirana, bamwe baratanga uduseke bari bamuzaniye. Abavyeyi baravuga amajambo nk'uko bimeze mu rubanza. Urubanza rugenda neza cyane, nubwo ku ruhande rw'itangazamakuru dufise ibyo twonenga. Hahavuye haba ikintu gisa n'ikitari ciza, cy'isinoreka kukivuga. Haza kuvuga akantu gasa n'akajagari nyuma yuko bafashe ivyuma by'abamenyesha makuru n'abakameramani bariko barakora, babanza bakabinyegeza akagwi k'abantu tutamenye neza. No je nahavuye mbona ko bashaka mbere gucafuza urubanza rwa Fani, bitwaza yuko ngo hari bariko rafata amasanamu batavyemerewe. Kimwe mu kintu canankoze ko nanje bafata ivyuma twari twajanye turiko turakora mari minota 30 ntariko ndakora cyane. Bobo byari nibisanzwe kuko bashobora kuba bari mu gakino batazi, ariko ngende nteye ivyatsi umwe mu bantu sinzi nimba ari umunyamakuru cyangwa mu YouTuber bivuga yuko yaba yarafisemo uruhara. Bino bintu sinzi, abantu bakuru udushavu, abantu bakuru udushari, akabona menga muri ko murirukana ama views. Nagenda nabibutsa yuko nimba ubona umuntu yitwa Dico, ntabwo ndiko ndakora bino bintu kubwa ama views, ntabwo ndiko ndakora bino bintu kubwo kwiyerekana. Dufise undi muhamagaro watuzanye, dufise iyindi ngabire iri muri twebwe. Niyo mpamvu twanabirihiye amafaranga tuja kwishure kuvyiga. Umuntu ashobora kuba twitiranya ko rero cyane. Stop, ntubandanye wihenda cyane, ariko ndaguteye ivyatsi. Bino bintu sinaro ndabikora, ariko ndagutereye ivyatsi imbere ya kamera kuko uri no mu bantu ba mbere baraba ibiganiro vyanje. Sinzi nimba ubugarage ushaka kwa appreciate canke ngo ugire ikintu wize, ariko nuko nzi ubutumwa bwanje bugushikira. Tubashimira cyane. Amwe mu makuru kandi dufise nayo ntituza kuvuga byinshi ku rubanza rwa Fani Ravin. Ico navuga gusa ndabipfuriza urugo rwiza, bazogire urugo rwiza, aba bane bikunde. Aba batega iminsi ni benshi, ariko nibaza yuko ikiba kinyegeje mu muntu arico cyitwa urukundo atabo bakizi canke ivy'Imana ibipangira umuntu. Bazogirisha n'ihigwe urugo rwabo ruze rube nyabagendwa. Fani Ravin na Noraske muze mwamane amata ku ruhimbi, eka mbere urukundo rwanyu ruzobe urw'akarorero. Solution couple hejuru cyane, bibandanye bigenda neza. Turaza no kubahamagara mu mwanya uri imbere batubwira aho bagiye kugirira ukwezi kwa buki. Amwe n'ayandi menshi dusubire mu kanya n'umusesanguzi Nyama Pro abitubwire mu buryo bwiyaguye. Ino ni special driver, call me Ndikuriyo on the side the sun by Dr. Vro aka Dico. Ino ni Fresh TV for sure. Nyuma ya kamera hari umuhungu muto ariko munini mu bikorwa yitwa Prince.
Kiss. Special driver. Special driver.